Mu Burundi bimwe mu binyamakuru byigenga byabujijwe kwitabira umuhango w'ifungurwa ry'ubucamanza mu Burundi. Bonesha FM ni imwe mu maradiyo yakumiriwe. Tumire twabonse mu gatondo ariko ku mugoroba twahabwe turonka telefoni tubwira yuko byahindutse kubera ngo hoba habuze ubusinya yateza kuba yapashe urugendo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yatanze impuruza ko Tehran izasezera mu masezerano yo kwemerera ishami rya Loni rikora ubugenzuzi ku bisasu bya kirimbuzi n'ibihugu by'Uburayi bisubijeho ibihano. Mu Rwanda bamwe mu barimu baravuga ko bahangayikishijwe n'amabwiriza mashya ya Minisiteri y'Uburezi yo gukora no gutsinda ibizami by'ubumenyi bw'icyongereza, bitaba ibyo bakirukanwa ku kazi. Kutusaba ko twagombye guhugurwa mu cyongereza tukanakimenya ni byiza, ariko nabwo kuvuga ngo urakigira kugira ngo tuguhe ikizamini utagitsinda ugende, urumva ko bihinduye indi sura. Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi mu nkurikira kuri chaîne ya YouTube Urugendo News. Kazi na karibu mu kiganiro nabatunganije uyu munsi. Turi igenekerezo rya 26 ukwezi kw'icenda umwaka 2025. Ndabekaze na karibu mu kiganiro cy'amakuru ya BBC gahuza umuryango. Ni amakuru yibanda kuri abari karavugwa mu karere k'ibiyaga binini, mu ntambara ivuga muri Kongo, ayavugwa mu Rwanda n'ayavugwa mu Burundi. Muri kino kiganiro kandi cya BBC turabasangiza n'ayandi makuru aba karavugwa hirya no hino ku isi kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi, ahafunguwe umwaka w'ubucamanza mu muhango wabereye mu nteko ishinga amategeko i Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Ni igikorwa ubusanzwe gifunguriwe rubanda ndetse n'itangazamakuru muri rusange, ariko ku buryo budasanzwe bimwe mu binyamakuru byigenga byakumiriwe mu nteko, birimo nka radio televiziyo Isanganiro, radio Bonesha FM ndetse n'ikinyamakuru Iwacu. Igitangaje nuko bari baratumiwe mbere, nyamara mu butumwa bwanyuze kuri telefone umuvugizi w'urukiko rw'ikirenga yategetse abanyamakuru b'ibyo bitangazamakuru kudatara amakuru ajyanye n'iki gikorwa mu nteko ishinga amategeko. Twashatse kumenya uko byagenze. Patrick Waso avugana na Alain niyo mucamanza ukuriye igisata cy'amakuru muri radio Bonesha FM. Twebwe twari twaronse ubutumire buvuye muri Cour suprême, hanyuma batubwira ko twoja mu bikorwa bizobera mu nama nshinga amateka byo kuguruza icese ibikorwa by'ubutungane. Ubutumire twaronse mu gatondo ariko ku mugoroba twahabwe turonka telefoni tubwira yuko byahindutse kubera ngo hoba habuze ubusinya yateza kuba yapashe urugendo. Ariko rero twebwe twayefashe muri iyo ntumbero guko byari bimaze imisi bivugwa aho habaho ibikorwa mu namashinga amateka hakakirwa ibimesha makuru bimwe byanditswe. Uyo turungitse umukozi wacu umesha makuru agenda kukurikirana ibyo bikorwa byo muri amashinga amateka, ashaba yuko iyo radio aserukira mu zatumiwe itarimwo, urumva uteza gusinya hamukinjira. Gutyo rero bishobora dutangaza kubona hariho amaradiyo amwe arekuriwe kuja gukurikirana ibikorwa bibera muri amashinga amateka n'ayandi asa nuko abujijwe ubwo burenganzira. Kandi ibikorwa bibera muri amashinga amateka ni ibikorwa biteza kubera ku mugaragaro uko amateka bivuga. Mu bwirizwa shingira avuga yuko bateza kubikorera ku mugaragaro. Y'inama iriko irakorana hari yanye n'abanyagihugu bashobora kwinjirayo bagakwirikirana ibikorwa biriko biragenda guko ari byerekeye abanyagihugu. Mwebwe nk'urongo ruganda kumenyesha amakuru mukaba muri ugutwi n'igisho by'abene gihugu musabike majambo make. Twe nta kindi twosaba nuko twofatwa nk'abandi nk'ivyo bimenyesha amakuru bindi birekurwa kugenda gukorerayo. Natwe dukora nkabo, dusangiye ibikorwa nukuvuga twishikiriza abatoye abo batowe uko ibikorwa biko biragenda, kumbure banamenye nuko abo batoye ariko arabaserukira muri amashinga amateka. Nta kindi cyo twasaba nuko boduha twese tukagenda tugakwirikirana uko ibikorwa bigenda maze tukabimenyesha abategeza kubyakira abo babatoye. Ariko ibikorwa byabere mu kigobo no munsi sigi n'amashinga amateka byari ibikorwa byo kugura umwaka w'ubutungane kwerekeye muvuga ngo n'amashinga amateka n'amashinga amateka. Mu ntango nahubwiye yuko ivyo bikorwa bizatiza kubera mu n'amashinga amateka. Nkuko naronse amakuru avuye mu bari badutumiye bavuze yuko habuze ubusinya
iyo liste cyangwa urwo rutonde rw'amaradiyo yari yatumiye bakatubwira yuko yoba yafashe urugendo ni ukuvuga ko yagiye atashize k'uwo mukono ngo byatumye rero bavuga bati atabishize ku mukono ntidushobora kubakira niko amateka avuga kumbure aho ibyo bikorwa byabereye. uwo yari Alain niyo mucamanza wavuganaga na Patrick Waso i Bujumbura. Twashatse kumva icyo uruhande rw'umuvugizi w'urukiko rw'ikirenga Agnes Bangiricenge avuga ndetse n'umuvugizi w'inama y'inteko ishinga amategeko, ariko ntabwo twashoboye kubabona. Turamutse tubabonye muzabyumva hano kuri BBC Gahuza. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yashikirije ijambo ririmo ubukazi bwinshi mu nama nkuru y'ishiramwe ya mpuzamakungu ONU ahakana ko igihugu ciwe kiriko kirakora genocide i Gaza canke ko kiriko kiratera inzara ku bantu baho. Yataye umwikomo ku muhari Hamas ko ari ubuza abanyagaza guhunga no kubiba ivyo kurya. Bwana Netanyahu yasezeranye kurandura amasigarira y'uwo muhari. Yagiye igice kinini c'isi ko cibagiwe ububisha Hamas yakoze mu gitero yagavye itariki 7 mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2023. Yateye kandi utwatsi ibihugu bimwe bimwe byo mu burengero kuco yise kwihenda gukomeye kwemera ukubaho kwa leta ya Palestina. Abantu bamwe bakomeye amashi ijambo ryiwe, ariko abandi baharugwa muri za mirongo baseruka ibihugu vyabo baciye bisohokera. Tukiri kuri iyo nkuru nyene naho Bwana Netanyahu yavuze ivyo Perezida Trump yabwiye abanyamakuru ko amasezerano y'amahoro ku bwa Gaza ari hafi kugegwako. Mu majambo yavuze igihe yariko araja mu marushanwa mpuzamakungu y'umupira wa golf, Bwana Trump yavuze ko bisa nk'uko bafise amasezerano ku bijanye na Gaza azotuma abafashwe bunyagano batahukanwa n'intambara igahera. Yagize ati amahoro azoboneka. Mu ntango z'indwi Bwana Netanyahu yarabonanye n'abarongozi b'abarabu ku ruhande rw'inama yishirahamwe mpuzamakungu ONU. Amerika yari kwirategura umugambi w'amahoro w'ingingo 21 azobonana na Bwana Netanyahu kuwa mbere. Muri Sudani abagwanyi b'umuhari witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF mfunyafunyo bashize inguvu mu ntambara yo kwigarurira burundu El Fasher. Abagwanyi ba RSF basohoye amasanamu yagenzuwe na BBC yerekana ko bagenzura ikibanza gikomeye cy'igisirikare muri ico gisagara aho bamaze umwaka urenga bagose mu ntambara ikaze hagati y'abanyagihugu. Abo bagwanyi baherutse kugaba ibitero muri El Fasher, igisagara ca nyuma kikiri mu minwe y'ingabo za leta n'abasomambike bazo muri Darfur. Ni inkuru ya Barbara Pret Asha mwumva mwijwi rya Prime Ndikumagenge. Video yerekana abagwanyi ba RSF ahantu BBC yahinyuje ikamenya yuko ari cicaro gikuru c'ingabo zikoresha ibiduga bitamenwa n'amasasu asanzwe mu buseruko bw'ikibuga c'indege. Hafi yaho hari hayandi makambi biboneka yuko ingabo za Sudani arizo zikiyagenzura, ariko arundanye mu gace gatoya k'akarere kakiri mu minwe y'izo ngabo kagumye kaba gato ku murindi munini muri aya mayinga heze. Abantu hafi ibihumbi 300 bagotewe muri ico gisagara bahanzwe n'inzara n'amabombe y'urutavanako mu gihe RSF iguma yegereza gusumba. Ariko muri iyi minsi abagwanyi ba RSF basohoye amasanamu bariko bararamutsa abanyagihugu bahunga mu gisa no kugerageza kwerekana yuko badakora amahano nk'uko bazwi. Mayamasise yahoze ari umukuru w'abagwanyi yagirizwa kwinjiza abana mu gisirikare mu ntambara ya kabiri hagati y'abanyagihugu muri Liberia yirukanywe muri Amerika. Abajejwe ivy'abimukira bavuga ko Bwana Sise azwi ku izina rya Black Diamond yinjiye muri Amerika afise visa yo kuramukanya akaba aciye imyaka 10 ubu. Mu nyuma arondera uburenganzira bwo kuba muri Amerika biciye mu kubaka ugwiwe. Yarahakanye ko afise isano n'umuhari w'abagwanyi bagwanya ingabo za Charles Taylor igihe umucamanza w'ivy'abimukira yavuze ko ivyo Sise yavuga atakuri kurimo. Yongera avuga ko yari yiswe uregwa ivyaha vyakorewe mu ntambara muri Liberia. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Umukuru wa leta y'Ubudagi azwi nka Chancellor Friedrich Merz yasabye ibihugu by'abasomambike na Ukraine gutegekanya kongera uburyo bw'amahera akoreshwa mu kugwanya Uburusiya kuvogera Ukraine. Mu byo yanditse mu kinyamakuru Financial Times, Bwana Merz asaba abanyaburaya gukoranya amadolari miliyaridi 160 z'inguzanyo nshasha zo gufasha Ukraine mu gisirikare. Ni inkuru ya Dani Abahad mwuvamwe ijya Yvette Kabatesi.
Friedrich Merz yanditse ko hageze gushyira iherezo ku cyo yise uburyarya bwo kugerageza gusunika iminsi bwa Vladimir Putin agashyirwaho igitutu cyo kwemera ibiganiro. Bwana Friedrich asanga guha umwenda munini Ukraine byafasha guhagarika intambara aho kuyikomeza, ngo uwo mwenda wakoreshwa kugura ibikoresho bya gisirikare mu gihe byakwemezwa n'impande zose mu rwego rwo gufasha Ukraine kuzahuka. Chancelier y'Ubudagi ntashigikiye ifatirwa ry'imitungo y'Uburusiya, ariko avuga ko izo miliyari zitakorwaho kugeza ubwo Uburusiya bwishyuye indishyi Ukraine kubera intambara bwateje. Merz yemeza kandi ko uwo mwenda w'umuryango w'Uburayi ngo waba ari nk'ikimenyetso kuri Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya bizwi nka Kremlin byaneguye ibiganiro byo kurasa indege z'igisirikare cy'Uburusiya zija mu kirere cy'ibihugu biri mu muryango wa OTAN, bivyita ko ari ukutigengesera kandi biteje akaga. Ivyo bije inyuma y'ibiherutse kuba aho indege z'Uburusiya zakoze ivyo nyene, harimo no kuvogera ikirere ca Estonia ziguruka hejuru y'ikiyaga ca Baltike. Ivyo vyatumye kutumvikana kongerekana kubera indege z'Uburusiya zitajamo abadereva zinjiye mu kirere ca OTAN mu bihugu birimwo Pologne na Romania. Perezida Trump yavuze ko OTAN ikwiye kurasa izo ndege z'Uburusiya ziriko ziravogera. Umukuru w'akanama k'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko iyo ngingo bariko barayigako. Prudent. Urakoze Nina, iradukunda gusa nongeraho gatoya cyane ko ikiyaga mu Kinyarwanda ni inyanja. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bike ku mugabane wa Afurika bihuriye ku rurimi rumwe, Ikinyarwanda. Imwe mu nyungu yabyo ni ukoroshya ubusabane n'itumanaho hagati y'abaturage, ariko ku rundi ruhande binagora benshi kwiga cyangwa kuvuga indimi z'amahanga, akenshi kubera ko zidakenewe mu buzima bwa buri munsi bw'imigenderanire y'Abanyarwanda. Ibintu biri mu nzira yo guhinduka, ariko kubera ko icyemezo cya Minisiteri y'Uburezi gisaba abarimu bose gukorerwa isuzuma ku rurimi rw'Icyongereza mbere yo kwemererwa gukomeza kwigisha. Imwe mu mpungenge igaragazwa n'aba barezi, cyane cyane abakuze, nuko bize mbere y'ihinduka rya gahunda y'ururimi rw'imyigishirize yavuye mu Gifaransa igashyirwa mu Cyongereza. Ku ruhande rw'abashinzwe uburezi ariko ngo nta mpamvu yo guhangayika kubera ko igihe gihagije cyahawe abarimu mu kwitegurira isuzuma. Jean Claude Mwambutsa yaganiriye na bamwe muri bo adutegurira inkuru. Umwarimu wansabye kutamuvuga amazina, amaze imyaka 26 yigisha. Namusanze muri rimwe mu mashuri yisumbuye mu ntara y'Uburengerazuba ngo yize mu Gifaransa kandi ntiyagize amahirwe yo kwiga Icyongereza kiri mu ishuri. Gahunda iteganijwe yo gusuzuma ubumenyi mu Cyongereza isa n'imuteye impungenge. Kutusaba ko twagombye guhugurwa mu Cyongereza tukanakimenya ni byiza, ariko nabwo kuvuga ngo urakigira kugira ngo tuguhe ikizamini n'utagitsinda ugende, urumva ko bihinduye indi sura. Avuye ku ishuri saa 11, umwana agomba gutahana homework ya buri munsi, none mwarimu we yayiteguye ryari, ese arayikosorera umwana ryari anashobore kwiga. Izo ni imbogamizi. Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zo guhugura abarimu mu Cyongereza, rimwe na rimwe zifashishije ikoranabuhanga rya internet. Gusa amasaha menshi basabwa kwigisha ndetse n'ubushobozi bukeya bw'amafaranga ngo ntibyemerera benshi kugura telefone zigezweho ndetse no kubona amafaranga yo kugura internet yo kubafasha kwiga Icyongereza. Mugore Nejo Janvier wigisha mu ishuri ryisumbuye rya Gishoma mu karere ka Rusizi, we yize ubumenyi bw'ibinyabuzima kugeza ku rwego rwa kaminuza. Nta mpungenge afite ku bizami biteganywa, ariko ngo babitegura bakwiye kuzirikana ko Icyongereza atari ryo somo ry'ibanze bakurikiye. Ntabwo ari yo kuri principale twize muri kaminuza. Kabiri nuko dufite impamyabushobozi zigaragaza ko ibyo twigisha twabyize. Icyongereza rero ntago ari yo qualification yacu. Habayeho gutsindwa, nge numva icyaba cyiza ari uko bahugura n'ubundi waba watsinzwe. Mu gihe abarimu bagitegereje ibizamini by'Icyongereza ku bayobozi b'amashuri byo byarabaye. Umwe mu bakoreye mu ntara y'Uburasirazuba yambwiye ko yakoze ikizamini mu buryo bwanditse, ariko ntiyisanga ku rutonde rw'abagomba gukora ikizamini cyo kuvuga cyangwa interview. Uyu avuga ko abona harabayeho ukudakorera mu mucyo kuko atasobanuriwe impamvu kandi yarumvaga ikizamini cyanditse ragikoze neza. Minisiteri ishinzwe uburezi ivuga ko kugenzura ubushobozi bw'abarimu mu rurimi rw'Icyongereza ari ihame.
ku kibazo cy'abafite impungenge zo gutakaza akazi mu gihe badatsinze isuzuma riteganywa, minisitiri w'uburezi Joseph Nsengimana avuga ko hakiri amahirwe. Aha hari mu nama iheruka kuba ihuje inzego zitandukanye zikuriye uburezi bw'u Rwanda. Hari urugero bagomba kuba bariho mu byerekeye icyongereza, bivuga ngo abarimu bashya tujya tureba ko bageze kuri urwo rugero mbere y'uko bahabwa akazi. Abarimu basanzwe bakora bo bazahabwa amahugurwa kugira ngo twabahaye imyaka 3 kugira ngo bigerweho. Iyo ukoreye ikizamini ugasanga utari kuri iyo level, uhita ujya muri ayo mahugurwa kugira ngo iyo level izamukeho. Nta muntu uzirukanwa ngo ntabwo yagezeho kugeza igihe iyo myaka 3 ishize. Urwego rw'uburezi ni rumwe mu zikunze kubamo impinduka nyinshi, ndetse n'ireme ry'uburezi butangwa rikaba rikunze gushyirwa mu majwi. Hari abavuga ko abanyeshuri bamwe barangiza kaminuza badafite ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'umurimo. Mu mpinduka nshya zivugwa harimo gutanga amasomo harebwa ibikenewe ku isoko. Icyongereza nacyo kikaba kigomba kuza ku isonga kuko cyiganje ku rwego mpuzamahanga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatanze impuruza ko Tehran izasezera amasezerano yo kwemera ishami rya Loni ko rikora ubugenzuzi ku bisasu bya kirimbuzi niba ibihugu by'Uburayi bisubijeho ibihano. Itsinda ry'ibihano by'umuryango w'abibumbye rizashyirwa mu bikorwa kuri uyu wa gatandatu nyuma y'uko Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubudage biregeye Tehran kurenga ku masezerano yo muri 2015 yaragamije kubuza Iran gutunganya no kwagura ibitwaro kirimbuzi. Inkuru ya Ambarasani Ethirajan muragezwaho na Siriake Muhabanayo. Urwego mpuzamakungu rujejwe kugenzura ingufu za nucleaire ruriko ruragerageza gusubira kugiriranira imigenderanire na Iran no gusubira kugenzura inyubakwa za nucleaire z'ico gihugu nyuma yaho Israel na Amerika bitereye ivyo bibanza mu kwezi kwa gatandatu. Ariko abajejwe imigenderanire y'ibihugu vya Buraya bemeza ko Iran itareka abagenduzi ba ONU ngo bashike hose. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire Abbas Araghchi yabonanye na mugenzi we w'Ubwongereza Yvette Cooper ngo baganire ivyerekeye ico kibazo mu gihe hariko haraba inama ya bose ya ONU i New York. Ibihano bishobora kugira ingaruka ku gitoro ca Iran no ku mabanki. Iran ivuga ko iyo ngingo atayifatiye kandi idakurikije amategeko. Tujye muri shampiyona y'isi y'amagare ikomeje kubera i Kigali mu Rwanda, aho iri rushanwa ubu risingira umusozo, aho ritegerejwe kurusozwa ku cyumweru. Mu kanya gashize navuganye na mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo ukurikirana ayo marushanwa, natangiye mubaza uko uyu wa gatanu byagenze. Kuri uyu munsi habaye amasiganwa abiri, ahanini abakurikira amagare bise ngo ni isiganwa ryo kureba abambere bahazaza h'amagare ku isi, kuko ni isiganwa ry'abakiri batoya ryabanje, no kuvuga junior, ni icyiciro cy'abatarengeje imyaka 23 cyakurikiyeho kirangiye none hamwe no mugoroba. Aho rero mu bakiri batoya cyangwa junior, umwongereza witwa Harry Hudson niwe wasize abandi abo wa mbere ku isi. Hanyuma mu batarengeje imyaka 23 mu kanya gato gashize Mutariyani witwa Lorenzo Fini w'imyaka 18 ari nawe muto mu isiganwa, yasize abandi bose batarengeje imyaka 23 mu bagabo. Niryo ryabaye uyu munsi muri make. Samba, twakomeje kugaruka cyane muri iki cyumweru ko iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare ku isi n'ubwa mbere ribereye ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu Rwanda. Hari icyo umugabane wa Afurika urimo kunguka n'u Rwanda cyane cyane rwariteguye? Ikintu kinini Afurika irimo yunguka nuko nk'ubu ngubu ku nshuro ya mbere n'ubwa mbere abakinnyi ba Afurika bitabiriye ari benshi shampiyona y'isi. Ibihugu bimwe na bimwe nka Sudani y'Epfo, Benin, Eswatini n'ubwa mbere byitabiriye isiganwa mu byiciro bitandukanye. Noneho wagaruka muri mu by'umwihariko ku Rwanda ruri kwakira isiganwa, abantu barenga 15,000 barimo abakinnyi, abagendana nabo, abantu bakunda amagare bavuye mu bice bitandukanye by'isi, abo bose baje mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu abacuruzi muri za hoteli, abakodesha amazu, ibi bita za Airbnb, kumanuka kugira ku bacuruzi bato mu bintu bitandukanye, nyine barimo barungukira mu buryo butandukanye bavana inyungu kuri abo bantu bangana gutyo binjiye mu gihugu bitwaje amadevize menshi cyangwa se amafaranga menshi y'ibihugu by'amahanga azabatunga. Nubwo rero navuga ngo mu isiganwa bigoye cyane abakinnyi ba Afurika,
ariko umugabane wa Afurika urimo urabona inyungu muri rusange by'umwihariko n'u Rwanda rwateguye rino siganwa. Mu gihe rero ririmo kugera ku musozo waryo ubu ngubu hateganyijwe iki mu mpera z'iki cyumweru? Mu mpera z'iki cyumweru nibwo hitezwe noneho icyo nakwita ngo ni final. Abantu benshi bazaba bategereje kureba mu cyiciro cy'abagore bo bita elite ni bande bazaba ba mbere ku isi. Abo bazasiganwa ku munsi w'ejo bonyine, isiganwa rirerire. Hanyuma abagabo ku cyumweru ariyo event ya nyuma cyangwa se aricyo gikorwa cya nyuma cy'umunsi gisoza iri siganwa, abagabo bazasiganwa ibirometero bigera kuri 267 bazenguruka ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Niwo munsi mukuru w'iri siganwa mpuzamahanga ry'isi, ari nabwo rizarangira. Samba Cyuzuzo, dukomereze i Kigali kandi mu mikino na Yves Bucyana. Murakoze, turabashimiye, turabakengurukiye inshuti bakunzi mudukurikira mwese, abari mu Burundi, mu Rwanda, Kongo n'ahandi tutarenze kudondagura, ariko mukunda ibiganiro byacu. Ahanje azi Daniel Mugisha, ndabakengurukije cyane. Mugere guhura mu kanya mu kindi kiganiro kandi batunganiriza, ariko kandi bishobora kuba muterereye, hari abarungika ama audio, abahamagara, abatwandikira message mwese. Ari ikiganiro caciye ngaha ukumva urafise ikintu ugomba kukivuga ko ushobora kutwandikira, canke hari n'abahamagara tukagirana ikiganiro bakagira commentaire batanze ku kiganiro caciye ngaha. Nimero ya WhatsApp iraho hejuru murayizi, sereko atari muzovuga ngo yandiga mu ijambo. Murakoze.